Banyita Maniraruta Joseline nkaba mva mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi. Ikintu nakuye mu ikoraniro y'ugwaruka kuvejo cyambere mbanje gushima nuko banyigishije ukuntu nzokwibeshaho ntanguje ku mutahe mukeya ushoboka kandi utavunanye. Ikigira kabiri nuko ikindi ntahuye ubugira kabiri nuko batweretse neza abagiye barabitangura kubikora baradushingira intahe ukuntu byagenze byose twabibonye bongera baduha n'inguvu baturemesha kudata ihangiro umuntu yihaye arico twita objective. Ikintu ngiye kumarira urundi rwaruka ruri muri komine Giteranyi aho mu ntara Muyinga ngiye kubahimiriza ukuntu twotangura natwe ico gikorwa twongera tubabwira tubaha inguvu ukuntu twotangura kuguruza irya konte kugira ntitube inyuma y'abandi kugira natwe amajambere azodushikire hakiri kare. Je nitwa Rukundo Dieudonné sanzwe mva muri komine ya Mugwi mu ntara ya Cibitoke. Turanezerewe cyane kuri no munsi kuri rino huriro ry'ugwaruka twagize muri no minsi ibiri iheze igenekerezo ry'umunani n'igenekerezo ry'icenda twakuye ibintu by'ingirakamaro twabwiwe na cyane n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, twabwiwe n'umushikiranganje w'ugwaruka n'imico kama, twakuye inyigisho nyinshi zigiye kuduteza imbere muri kazoza kuko ugwaruka twahora dufise ubwoba canke kutagira aho uwo twokwitura kugira ngo dutere imbere. Mugabo ubu bivanye n'inyigisho twaronse kuri uno munsi tugiye kuziha urundi rwaruka ku mitumba twaje tuvako mu makomine twaje tuvako kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere nk'uko twabibwiwe na nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu, nk'uko yavuze ati ugwaruka nigo terambere ry'igihugu, nigo dutegerezwa kugira ingufu kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere. Nitwa Manirambona Desire nkaba naje mva mu ntara ya Ngozi komine ya Busiga. Mwizi nyigisho zari zimaze iminsi ibiri ziriko zirabera ngaha Igitega. Ico nahakuye cyo nashoboye kuhakura nuko icambere batwigishije kubijanye kwihangira imirimo. Rero ico ngiye gukora ngiye kubwira urundi rwaruka nasize muri komine ya Busiga nuko ubutumwa bwa mbere ngiye gutanga ngiye guhimiriza urundi rwaruka kugira ngo gwijukire kuja mu mashira hamwe, gwijukire gukorera hamwe, gwiyumvire no gukora imigambi y'iterambere kugira ngo bayishire muri ya banke yabagenewe ariyo banke y'ugwaruka bita bije. Nitwa Niyokwizera Domine nkaba mva muri komine ya Muhuta intara ya Rumonge. Intu rero dukuye ngaha hantu muri izi nyigisho muri uru ruganda nuko umuntu wese yova hasi agakora tugakora imigabo n'imigambi ishobora kuzoramira n'urundi rwaruka ruri inyuma yacu tukaja hamwe tugakora kuko twese turashoboye. Je nitwa Nishimbere Anese sanzwe mva mu ntara ya Rutana komine Rutana. Muri zino nyigisho by'ukuri nyeri cubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaduhubuye cyane aratwereka ico ugwaruka twatakaje nico dukwiye gukora ko dukwiye gukura amaboko mu mpuzu tugakora umwe wese kuca ashoboye tugakora twese. By'ukuri twakuye ibintu bidasanzwe inyigisho zidasanzwe z'akarangamutima aho zitweretse ico twatakaje nico tugiye gukora. Jewe rero ngiye fashe ingingo idasanzwe yo kuja kuhimiriza urundi rwaruka kuhindura ivyiyumviro vy'urundi rwaruka by'ukuri tubateze imbere tubigishe kwijukira amashirame gukorera hamwe ndetse tunabafashe tunabaje n'imbere kandi tugiye gukorana n'intwaro cyane kugira ngo ico kintu kize kije mu ngiro Rutana ize nayo iboneke ari intara nziza ishajije n'ugwaruka ruteye imbere. Je nitwa Ningabiye Odile nkaba mvuka mu ntara ya Karusi komine Buhiga. Twakurikiranye neza inyigisho twahawe na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu yatwigishije gukunda igihugu kandi aratwigisha kurondera ducishije mu maboko yacu tureke kuguma turindiriye akazi muri leta dukore kandi twongere twigisha abandi
kurondera cyane cyane mu bantu bavuga ngo barashomereye. Ubu ntitugishomereye ahubwo nitwironderere kugira natwe mu minsi tuzokwereke Uburundi icyo twakuye muri izi nyigisho. Nitwa Niyomwungere Emmanuel, nkaba naje serukira Centre Jeune Mabanda, ni komine iri mu ntara ya Makamba. Umujene yakurikiranye zino nyigisho natahanye ibintu bikomeye cyane. Nyakubahwa umukuru w'igihugu yatubwiye kugira umuzirikanyi ukanuye, nanje byaciye bimpa ikigwa. Kindi kigira kabiri kandi natahuye ikigwa cyo gukunda no gukundisha igihugu, ndamenya igihugu icyo ari cyo, ndongera ndamenya ukungene kira mujene kira muntu wese akwiye gukorera igihugu. Hanyuma kandi mvuye hano mfashe ingingo ko ngiye gukora nanje biboneka, hanyuma nkasensibiliza n'urundi rwaruka kugira ngo rube motive nago rumenye kwitunganiriza imigambi yago rutarindiye gukora akazi na cyane cyane ko mu biro rukura amaboko mu mpuzu rukore. Murakoze.